Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bacu mudahengeshanya kudukurikirana muherereye mu makungu ya kure ku migabane itandukanye y'isi, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu buseruko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara zitandukanye zigize igihugu cacu c'Uburundi, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Umutekano wahungabanye, abantu indwi nibo bishwe muri iyi ndwi yaheze, indwi umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yakozemwo ibidasanzwe, aho muri iyo ndwi yategetse ko iyi ndwi turimwo igomba kuba indwi yo gusukura igisagara ca Bujumbura. Abo bantu indwi bose rero bagandaguwe muri iyo ndwi idasanzwe umukuru w'igihugu yafashemwo ingingo ikomeye cane, abo bakaba baraguye mu ntara zishika kuri zitanu: intara ya Cibitoke, intara ya Kirundo, intara ya Rutana, intara ya Kayanza n'intara ya Rutana twayivuze umengo. Abo bantu indwi, batatu batowe ari ibiziga mu ntara ya Cibitoke, komine Buganda, kuri taransiferisare y'indwi na taransiferisare igira iya gatatu hatowe ikiziga kimwe, taransiferisare y'indwi hatowe ibiziga bibiri. Ivyo biziga bibiri vyatowe bikaba vyari ivy'abagabo, n'ico catowe kuri taransiferisare igira gatatu naco cari ic'umuntu w'umugabo, ariko ngo ivyo biziga icaboneka nuko vyari vyiciwe ahandi bakaza kubita muri ivyo bibanza, ngo biboneka ko rero ngaho muri zone Ndava muri taransiferisare y'indwi nyine hatowe ivyo biziga bibiri, hakunda kwibonekeza ibiziga bitandukanye bitogwa muri iyo zone ya Ndava muri komine Buganda, intara ya Cibitoke. Komine Buganda rero musitanteri waho akaba yarahise ategeka ko ivyo biziga bihambagwa, kandi ikindi cibonekeje nuko vyari vyarononekaye ku buryo hataciye hamenyekana ivyo biziga ari ivya bande. Tuvuye ngaho mu ntara ya Cibitoke, mu ntara ya Kirundo, umukenyezi yarishe umugabo wiwe. Mu kwica umugabo wiwe yamwishe amuziza ko ngo baba bafitaniye amatati y'amatongo. Naho mu ntara ya Kayanza, umugabo umwe yarishe mugenzi wiwe w'imyaka ikwiye 32 amucumise imbugita, aho rero yavuze ko yamujijije ko yagendanaga n'umukenyezi wiwe batandukanye, umukenyezi bavananye ngaho muri iyo ntara aciye amwica. Naho kandi ubwicanyi nk'ubwo bwarasubiye kwibonekeza muri komine Ntega, naho ubwicanyi bavuga ko umugabo nawe yishe umugabo wundi amuziza ko nawe yagendanye n'umukenyezi wiwe bari bubakanye, yaciye nawe amwica amucumise imbugita. Ngaho mu ntara ya Rutana,
naho umukenyezi umwe yaratowe ikiziga, ico kiziga nawe kikaba caratowe cononekaye ku buryo hatamenyekanye uwo ari we, icaboneka nuko bagitoye ata n'agahuzu cambaye, aho rero ibintu bibandanya kuba nabi cane. Muri komine Vyanda naho umuntu umwe yaratowe ikiziga, uwundi muntu yatowe ikiziga ni muri zone Kwegura, naho haratowe ikiziga kigira ic'indwi. Ivyo biziga vyose bikaba vyaraciye bigenda bitorwa mu mashamba no mu nzuzi, bikaba biboneka ko rero ubwicanyi bukomeye cane bubandanya kuba ndanse ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Tuje mu gisata c'intwaro, mu gisata c'intwaro isoko nkuru ya Bujumbura hakaba hahawe isoko yo kuyubaka ngo ikaba igiye kubakwa, aho igishushanyo cayo ukungene izoba yubatse kiraja ahabona. None ibintu bibandanya kuvugwa ko rero iyo soko yari ihejeje imyaka 11 itokombeye, aho iyo soko yatokombera kw'igenekerezo rya 27 Nzero umwaka w'2013, hari ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, akaba hari ku munsi w'Imana. Icegeranyo kiboneka catanzwe n'abapolisi bifashishijwe b'Abafaransa babiri, bikaba baravuze ko vyari bigoye gusigura aho uwo muriro woba waraturutse, ariko ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bukaba bwaragaragaje ko uwo muriro ari impanuka. Naho amatohoza y'iradiyo RPA yakoze akaba agaragaza ko iyo soko nkuru ya Bujumbura yaturiwe atari impanuka, n'abakoreshejwe mu guturira iyo soko bakaba baraciye bavuga ukungene babikoze, babigize kandi ko vyakozwe kw'itegeko ry'uwari umukuru w'igihugu ico gihe, umuhisi Petero Nkurunziza, ngo bakaba barakoresheje ifu ibandanya kuduza umuriro, umucanwa, ngo ni nayo mvo ngo batera bazimya ariko umuriro ukabandanya urandagatana, ngo iyo fu yari yakoreshejwe, yari yifashishijwe yari iyo kugira ngo iduze umuriro iyo soko ishe itokombere. Naho kugira ngo uwo mucanwa uzimye nuko hifashishijwe indege zari zivuye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. U Rwanda nirwo rwumvise vyari biri kuba ruratabara rurungika indege za kajugujugu, indege z'igisirikari c'u Rwanda nizo zaje gutanga ubufasha bwo kuzimya uwo muriro wari wadutse muri iyo soko. Kuri ubu ngubu biraboneka ko habaye ishamba, habaye amatongo, ariko ngo ikaba igiye gusubira kubakwa. Umwe mu bavugwa ko bagiye guhabwa ico kibanza kikubakwa harimwo umugwizatunga avugwa bita Fabrice, ngo yoba ari we agiye guhabwa ico kibanza kugira ngo yubakemwo, asubire kubakamwo isoko nkuru ya Bujumbura. Abakoze amatohoza rero kuri radiyo RPA bivugwa ko hari umumajoro yifashishijwe mu guterayo ibisase, mu guturitsa igisenge cy'iyo soko yari isakaje ivyuma, ngo bakaba barakoresheje ibisasu bimwe vyitwa dinamite, intambi nizo zaciye zikoreshwa mu gusambura ico gisenge. Nguwo mu majoro yaciye agandagurwa kugira ngo hatazomenyekana ko ari we yatumwe gutega ivyo bisase vyakoreshejwe mu gusambura igisenge cy'iyo soko. Akaba nawe yarishwe n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza.
benshi babona ko ngo naho yigiraga umutagatifu ngo nawe yarakoze amabi menshi cane, amabi atagira izina ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Rero amakuru tukiri muri ano makuru avugwa mu ntwaro, bikaba bivugwa ko rero umutama Honorable Agathon Rwasa twagiye muri politike tuvuye mu ntwaro, aho rero Agathon Rwasa abandanya kuvuga ko ahimiriza inyankamugayo za CNL zose kumera amagabo kuko ngo ubutegetsi bwa CNDD FDD ngo bwipfuza kubagandagura, kubapfunga, kubanyuruza no kubica nyine nk'uko twari tubijeje kubivuga, akabasaba ko bagomba kumera magabo kuko ubu butegetsi bwa CNDD FDD atari ubutegetsi bwiza kandi atakiza bwipfuriza inyankamugayo za CNL cane cane iziyoboka umutama Agathon Rwasa. Rwasa rero akaba avuga ko agomba kuzoshaka umugambwe azojamwo inyankamugayo za CNL zikamukurikirayo kugira ngo bazobashe kwitorezayo kuko mu mugambwe CNL ubu bawuhaye Nestor Girukishaka awuhawe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, ubutegetsi buri ngaha nyine butwawe na Variston Ndayishimiye hamwe n'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi utwawe canke uramutswa Colonel Reveriyano Ndikuriyo, akaba bavuga ko rero bagomba kuzokora igishoboka cose kugira ngo umutama Agathon Rwasa biboneka ko ari we ahanganye cane n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, bagomba gukora ibyo bakoze vyose kugira ngo atazokwitoza, bazoje mu matora ata muntu n'umwe bahiganwa. Rero uyu Agathon Rwasa we akaba ahimiriza inyankamugayo zimuri inyuma ko zimera amagabo kandi ko kwitoza azokwitoza, mu kuzokwitoza rero akazoba agomba gushaka uwundi mugambwe azokwitorezamwo, hama inyankamugayo za CNL zikamuhundagaza ko amajwi, hama boheza kumuha ayo majwi yoronka ikibanza agasubira agashira ibintu mu buryo ko vyari bisanzwe bimeze, umugambwe CNL akongera akawuha izina, akongera akawubakira ijunja n'ijambo wahoranye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi batari bawusambura. Ivyo ni ibiriko biragenda bitangazwa n'umukuru w'umugambwe CNL Honorable Agathon Rwasa, ariko bikaba biboneka ko ageramiwe kandi ko ubutegetsi bwa CNDD FDD aribwo bwinyegeje inyuma y'ivyo vyose biriko biragenda biba ngaha muri politike y'igihugu. Imigambwe itavuga kumwe n'ubutegetsi irageramiwe cane cane umugambwe wa Sahwanya Frodebu, bivugwa ko ari wo Agathon Rwasa yoba ashaka kwerekezamwo. Uyu mugambwe nawo abategetsi bawo barageramiwe, baripfuza ko babahagarika, baratewe ubwoba n'ubutegetsi bwa CNDD FDD buriko burabahiga, buriko burabarondera umwanya ku mwanya. Ivyo vyose rero biriko biragenda bibera ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, bikaba biboneka ko ubu butegetsi bwa CNDD FDD ari ubw'akamaramaza. Tuvuye kuri iyo nkuru reka tuje mu myidogo y'abanyagihugu mu nkuru zo mu kibano mu gisagara ca Bujumbura, abadandaza n'abikorera utwabo yewe n'abakora ubuzi bwa leta ku munsi w'ejo wa mbere kw'igenekerezo rya 12 biriwe bahungabanye bivanye n'isekeza ry'umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye, aho biriwe bugariye ngo bariko barakora amasuku
akazi ko kudandaza kari kapfuye kahagaze cane, aho rero bavuga ko bidogera iyo ngingo y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yo kubakoresha isuku, kandi biboneka ko aho bakorera iyo suku isanzwe ihari. Baridogera ko rero ubudandazi bwabo bwari bwaciye buhagarara bivanye n'iryo sekeza ryashizweko n'umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikako, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa wafyonda sabone. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa n'agahwane.